Yes, reka ndabaramutse ndabipfuriza ibihe vyiza aho muri hose, ndabaramutse ndabipfuriza kururanirwa mu kazi kanyu ka misi yose. Kuri microphone ho ndimenyereye ni Guy Bienfait Customs, ni kuri MPR TV. Ko utagira subscribe zuko mubona ibiganiro vyacu misi yose. Naho twazaniye news musanzwe muzikunda, ariko tuvuga no munsi kaduhere ku nkuru mbi dushikiye mwaka kanya, aho twovuga ati umuririmbyi wacu dukunda, umuririmbyi wacu afise tala, umuririmbyi wacu yakoze amahiti menshi usundi ni Madiba da Classic, aho tuje kuronka inkuru mbi yuko ahejeje kubura umwe mu bavyeyi biwe, akaba usundi ni papa wiwe. Aho twovuga ati ni inkuru y'umubabaro, aho twovuga ati ni inkuru y'incamugongo, ariko aho turi ngaha nka MPR TV turamubwiye condoléances ku byashitse, avyihanganire nibishika twese niyo nzira, ariko urupfu rubabaza. Ikintu gihari ni ukwihangana. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi biwiwe turasabye yuko bamushikako, bakamuhoza, bakamushikako mw'ibi bihe bibi, bakamwereka urukundo nkuko bari basanzwe bamwereka urukundo, bakamushigikira no mu kazi kiwiwe no mu bikorwa vyiwiwe. Ni inkuru mbi, ariko nka MPR TV tuzohashika iwiwe, tumube hafi, tumushigikire, tumwereke yuko twari tumufitiye urukundo. N'abandi bazobikora uko, vyoba ari igikorwa ciza kandi vyoba ari ibintu vyiza vy'akamaro. Izindi ni inkuru zo tubafitiye, ni inkuru nziza, ni inkuru zigiye kuza, ni inkuru z'umunezero. Twovuga ati vuba tukikubona amahiti twovuga ati ni kuva muri Bantu Boy irikiraza. Bantu Boy igiriza n'ibikorwa vyiza bishushe bimeze neza. Twohera ku ndirimbo ya mbere, ni indirimbo ya Sanbi na Big Fizzo, ni indirimbo izosohoka ku munsi w'ejo, umunsi wa mbere. Ni indirimbo izosohoka ifise amasanamu, twavuga yuko yakorewe muri Bantu Boy, video ikorwa muri Bantu Boy, sadiri zoba zari indirimbo imeze fresh. Ni indirimbo yamaze kuvuga ko ibintu vyinshi. Ni indirimbo aho mu Queen Video muramuzi ni Ange Gateka, aho yagiye aravuga ati jewe barankonesheje muri clip, ariko hari amahera batampaye. Ntituzi yuko baba baramurishe, ariko twovuga yuko hari indirimbo imeze fresh. Baramaze gusora agatrailer gatoyi, aga coming soon. Ni indirimbo izosohoka ku munsi w'ejo mu masaha yo mu gitondo saa moya, izoba yasohotse. Ni indirimbo bise Go Down, indirimbo ya Sanbi na Big Fizzo, izosohoka ku munsi w'ejo. Ikazoza hari indirimbo ije kubikora neza, murabizi hari Big Fizzo, hari Sanbi, bose n'abaririmbyi ngaho iwacu bafise tala kandi bazi kuririmba fresh. Katubakanya murabaga trailer kayo gatoyi, hama tugaruke. Sunny B, yeah, another one. Comic Slicer. Yunga chupa kachini. Muri Bantu Boy nyene barabandanya bakora ibikorwa vyiza, aho twoshaka kuvuga no munsi naho ni hiwe arasikira agatrailer k'indirimbo nshasha igiye gusohoka. Ni indirimbo ya DJ Lewis ari kumwe na Double J Bad Boy Killer. Ni indirimbo igiye gusohoka nayo ne vuba cyane. Ni indirimbo imaze gukorerwa video yakozwe na General, imaze gukorerwa audio yakozwe na Endomike the Machine. Imaze kumva abantu nk'abo bari bahuriye ku gikorwa kimwe, menya kazo ari hit, kazo ari indirimbo imeze neza. Reka nayo tubakanya gatoyi mushoye ko baga trailer kayo, hama tugaruke. Iyindi news nayo twashobora kubaherereza ko ni news imeze neza, nayo ne y'umukobwa wacu ariko aravyitwaramwe neza mu muziki w'u Burundi. Usundi ni Diva the Baddest, muramuzi, yakoze amahiti menshi, yakoze ibisanga vyinshi. Naho umukobwa yiga kuvuga yuko atakundana n'umuhungu wo mu Kamenge, vyararangiye yasavye ikigongwe. Nawe anagiye gusohora indirimbo yiwe vuba, indirimbo izoza imeze fresh. Indirimbo nayo ne asaba yuko mumushigikira, mukamuba hafi ku gikorwa ciwe agiye gusohora gishasha. Reka tugushimire wadukurikiranye kuri MPR TV, udahengeshanya kutwama hafi misi yose. Tugushimire wewe nawe uza kugira subscribe, ukagira na comment, ukagira na partage, ukagira na like. Ibyo byose nivyo twobashimira. Ciao tubasezere naho undi munsi, mugire ibihe vyiza.